kugira ugukurikirana n'iteka ridasanzwe nanje kubagira n'iteka ridasanzwe cyane inshuti mbakunze muri kumurankurikirana aho muherereye hose reka ndabaramutse nange yanabifuriza ibihe vyiza nkuko musanzwe mumbona imbere yanyu ni Elma Love mwarimu musanzwe mumenyereye ariko no musi yagarutse murindi shusho kugira ngo twigishanye uko tukwiye kubaho mu buzima busanzwe mu bintu dusanzwe duhura navyo uti uno musi mwarimu agira twigisha iki hirya no hino mu Burundi Congo, Tanzania, Afrika, Amerika, Azi hose n'ahandi continent zitanu zose tubeshejweho n'ibintu twovuga neza yuko biri mu kintu kimwe urukundo. Ati urukundo ruje gute muri ibintu byose mu kazi kacu kamisi yose hatari urukundo n'uwo mukorana nimushobora gukora ibintu bimeze neza. Mu mibereho yacu bisaba urukundo kugira ngo tubake imiryango. Elma Love mwarimu no musi ndagarutse kugira ngo twigishage kimwe mu bintu dusanzwe duhura navyo mu mibereho y'abantu babiri usanga bakundanye. Ndagaruka cyane kuvyerekeye abigeme. Ibintu mwigeme agomba gukora mu gihe ari kumwe n'uwo bakundana batarubakana nibihe ivyo adakwiye gukora nibihe. Mwarimu nabitorokanije kugira ngo ndakwigishe bike mu vyonzi twigishanye. Icambere no musi nza guhagarira ko cambere mperako ndahera ku kintu cyo kwiyerekana iwabo w'umuhungu mu gihe umukobwa bataragushikana mu rugo batarakupresenta mu gihe bataragukwa. Iki kintu ndagisigura neza kugira ngo dutahurane twese. Haraho usanga umukobwa bakundanye n'umuhungu kwezi kumwe amezi abiri agaca atangura kuzarashika mu rugo yigira inshuti n'abashikiwe yigira inshuti n'abasaza yigira inshuti nayi nabukwe babone ko ari umwana mwiza. Iki kintu si ciza na gato ku mwana w'umukobwa mu gihe bataragukwa mu gihe utarubaka ugwawe rwagushikane mu rugo kubera ko ni bimwe mu bintu bituma babona yuko nta gaciro ufite barabona amakosa yawe barabona ububegito bw'iwawe bwose aho buri bigatuma bakuvuga ko menshi injyane zikaba nyinshi mu miryango bivanye nuko babona kumenga nturi wa wundi bifuza yuko umuhungu wabazotwara. Icya kabiri ngaruka ko kandi gikomeye ni gukora ibintu utarukuye gukora mu gihe utarubakana n'uwo mukundana. Iki nacyo kimeze gute reka ndakibasiguriye neza. Dusanzwe turi mu bintu byinshi bitandukanye ducamo mu rukundo mu gihe usanga uko nakubwiye ati chérie ingo mfashutu chérie ingo ngirira utushushu ingo mfashutu nawe ukagenda ariko menya neza ko hari ibintu ugiye gukora bitari byo kuja kumesera umuhungi wabo ukamesura uduhuzu ukamukoropera haba ni ibintu bisanzwe bikora umuntu wabubakanye ni ibintu bihesha agaciro uwo babubakanye ariko iyo ubukoze utarubaka hari uba winjiye muri kategori itari yiwawe kanatsinda uba werekanye yuko uri wa mukobwa uno musi ukora ibi ejo ntuzi ko uri kurabikorera muzo mukiri kumwe nubwo uvuga ati ubu niho tuzobana no ari mu mutima wawe ariko Imana ipanga ivyayo nawe ugapanga ivyo wawe urashobora kubikora uno musi ejo mugahebana azogenda kuvuga gute yuko yaragufashe gute. Ni ikintu dugomba kwiyumvira na gaciro akahe bage bariko barakubona ugenda kumumesurira baguha nk'umwana w'umwigeme. Ikintu cyose gisaba agaciro. Icya gatatu no genda ngiriye ko ni ikintu kivuga yuko twogomba kwirinda kubana n'uwo dukundana tutarakora ubukwe. Kino kintu kirakomeye kuko maze ukibona mu ngo nyinshi. Ndafise inshuti vyagendekeye gute inshuti yanje yaronse umuhungu barakundana ikiringo kigiye kitari gito umwaka imyaka 2 bari bagezeho babona yuko ataco batandukanye kiretse urupfu. Ego ico bakoze bahisemo kubana imiryango itabizi ariko inyuma yuko babana haraje kuba ibintu batari buhurize ko byari byoroshe cyane umuhungu kumukura mu nzu ngo amuvireho kuko nta na hamwe yari yanditswe nta na hamwe bari bazwe. Ingorane zagarutse ku mukobwa ingene yasubiye mu rugo kuko abari ikintu gikomeye cyane warakoze kibi gutesha agaciro umuryango kwitesha agaciro nawe wenyene
mu kibano hose. Nashatse kuvuga iki rero? Kuja kubana n'umuntu mutarakora ubukwe si vyiza na gato. Nubwo wowe umukunda gute, ariko iha agaciro. Ushire ku ntego yico ushaka gushika ko mubwiye ati je nkeneye yuko tuzokora iki, nkeneye ko tuzoshika aha naha naha. Nimutwagwe n'ibishobisho by'urukundo ngo muce mubana canke bigende gute, no. Iha agaciro nk'umwana w'umukobwa. Rindira hagere mukora ubukwe, mubane mwubaka umuryango ibintu bimeze neza. Icyakane tugomba gushika kuno munsi ni gukora imibonano mpuzabitsina mukira abafiansaye. Iki ndakigaruka ko cyane kuko nico gisanzwe hiyo kiraboneka cyane mu bajene benshi, mu gihe bavyitwaza yuko iyo uryamanye n'umuntu mukundana bituma yongereza kugukunda, bituma ibishobisho biba byinshi, umwereka icuzi mu gitanda, umwereka icuzi mu bintu by'urukundo, ariko sico na gato. Sico na gato. Elma Love mwarimu ndakubwiye ko iki kintu sico, kuko abahungu uko tumeze turabantu bagenda n'umwanya, turabantu bafise gushaka. Iyo umuhungu ari kumwe nawe umwihereje kenshi agenda ata uburyohe bwo gukunda, atera byumva yuko akanovera kiwawe muri we kariko karagenda, kuko aba yakumenyereye nta gishasha kiba kirimo muri wewe. Ariko mu gihe umwimye ujya mwanya wo kukuronka uko yishakiye, bituma gumana kwa gushaka kubana nawe, kwa gushaka kugira, kwa gushaka kumenya ivyo ufise, bigatuma agaciro kawe kagumaho kare. Ntibibuza yuko agukunda, no, ahubwo bimwereka neza yuko uri umukobwa ufise ihangiro, ufise ishimikiro, ufise ico wishimikije, kandi ufise imico wisangije. Ariko iyo umuryamana nawe uko wiyumviriye, bituma abona yuko neza yuko nta kintu ashaka azoshira mu rugo, kuko vyose arabifise, urabimuhereza uko yishakiye. Ikindi gikurikira ca gatanu ngomba kuvuga, turavuga cyane kudata ubuntu bwawe imbere y'ukunda. Iki kintu benshi ntibagitahura, ariko nka Elma Love ndakigutahuza ati kimeze gute kudata ubuntu. Bisigura iki? Ego, ubuntu nico kintu ca mbere kigize umuntu. Ubuntu nico kintu ca mbere gihesha agaciro umuntu. Ubuntu mu rukundo ni giki? Ni kwa gutata icizere cyawe ngo ugihereze uwo ukunda, umugururire ivyawe byose akumenye. Kuko ubu uri kurabwira ivyawe byose kugira ngo akumenye, ntuzi neza yuko ejo muzoba mukiri kumwe, ntuzi neza yuko budasha gatoro wundi. Vya bintu ba waramubwiye ngo abikore canke abimenye kuri wewe, aragenda akavyararaza akabibwira abandi, kuko abahungu turabwirana amasoko y'umuntu. Iyo ngeze ahantu nzi ko mfise umu ex, ndavuga ati ujya muntu ameze ukuno mu rukundo, ujya muntu ama côté faible yiwe naya. Urumva rero iyo wabwiye umuntu bituma agenda azi wewe wese uwuriwe, aziti nakora uku nzokora uku kugira ngo ndamutware mu nzira nipfuza. Rero irinde guta ubuntu, ukunda mubwira ibikenewe, ibidakenewe byibiki. Nibwo buntu, kandi nico kintu ca mbere gikuru umuntu agomba kugenderako. Ikindi cya nyuma nateguye no munsi ngomba kubashikiza nka mwarimu ni ikintu cya gatandatu kivuga ati kutamuha ibintu byawe byose ngo avyiganzire. Nshatse kuvuga iki? Icyo nshatse kuvuga no munsi ni iki? Ubuzima tubayemo no munsi, abakobwa benshi bahereza amafaranga abahungu bakundanye, babarihira amazu, barabambika, babakorera byose bipfuza. Iki ni ikintu kimwe abahungu basigaye bahurumbira cyane ku bakobwa, ndetse bitwaza yuko ataco bafise, bakarondera umukobwa babona ko iwabo hari ikintu kugira ngo aronke ivya mukurako. Inshuti yanje uri kurankurikirana, mushikanje, mugenzi wanje, nawe mukunzi wa Ndaha TV uri kurakurikirana kino kiganiro, menya neza yuko ivyo umuha sivyo bituma urukundo rwawe ruramba, ahubwo bituma tatubakika urukundo nyago, ahubwo hubakika urukundo rw'amafaranga. Nagukunda kugira ngo muzobane, agukunda kugira ngo agumane ayo mafaranga uri kuramuhereza. Gerageza umufashe
ibishoboka ariko apana kumuha ibyo ari byo byose yipfuza. Mu gihe umuntu ari mu ngorane yibona ati iyi ngorane niyo uramufasha, ariko si muri ibintu byose, kuko uba uri kurabomora urukundo muri we ukubakira amafaranga, kuko amafaranga n'urukundo n'ibintu bibiri bikeneranye ariko bidashobora kujana mu mwanya umwe. My love mwarimu ndabashimira cyane muri kumurankurikirana mwongera munumva neza yuko hari ibintu byinshi tugomba kwiga ndetse tukanitwararika mu rukundo rwacu. Reka nshime cyane abari kubarankurikirana, nshime cyane abafashe umwanya wabo bakumviriza izi mpanuro, iyi nyigisho mwarimu ariko aratanga. Ni mu kiganiro Love Story with mwarimu dushoboye gutanguza icese kuri uno munsi muri ikiganiro cyacu ca mbere. Abakozi mwadukurikiranye kuva kuri aho gushika kuherezo ndabashimire cyane, ariko nongera ndababaza akabazo kamwe. Kuva inyigisho yacu itangura gushika aha tuyisozereje, niki kintu wizemwo? Niyihe nyigisho wakuyemo kugira ngo uyisangize abandi? Ja muri commentaire utubwire icyimviro cyawe, ndetse utubwire ikindi kintu wumva ko twokorera ko mu kiganiro Love Story kizokurikira. Ni My Love mwarimu uko bisanzwe ndabipfurije ibihe byiza aho muri hose muroranirwe. Ndanabipfuriza neza yuko muze murankurikirana mu kiganiro cyacu tugiye gutanguza ngo twigishanye hirya no hino, tubashe kubaho mu buzima bwiza, mu buzima atamakosa tugenda duhura nayo menshi, kandi twari dukwiye kwigishanya. Murakoze cyane.